ikibazo c'ibibanza vyubatswemo amazu y'abantu canke amazu rusangi, amazu ya leta, kubera aho hantu hari ibinogo byatawemwo abantu, naho nyine twabahaye intumbero. Twavuze tuti ivyo byose bimenyekanye, kuko inkuru nk'izo ziva mu bene gihugu, ziva mu barongoye quartier, ziva mu barongoye zone, ziva mu babuza babo. Twebwe mu mugwi severe ushinzwe gutohoza ukuri no kumwanisha abarundi, turatanga icegeranyo tukavuga tuti hajya hubatswe amazu, hajya hubatswe igorofa, hajya hubatswe ishure, abene gihugu n'abarongoye aho hantu bavuga ko hari ibinogo byatawemwo abantu. Hacaba ikibazo rero dushikiriza inzego z'igihugu, bizogenda gute? Inyishu ntiva mu mugwi severe, iva mu nzego z'igihugu, kuko ibibanza nk'ivyo vyubatswemwo amwe bari amashuri, ahantu ugasanga n'amazu maniniya yatwaye uburyo bwinshi bw'igihugu. Urumva ko inyishu itova mu mugwi severe. Vya vyegeranyo dushikiriza inzego z'igihugu zadushinze buno butumwa nizo zifata ingingo ya nyuma, ariko nazo nyene turazi ko zivugana n'ababuze, n'abarongoye aho hantu, n'abarongoye intwaro.